Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe woteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 z'ukwa 12. Umunyababanga ushinzwe urwego rwita kwihindagurika ry'ikirere muri Loni yasabye ibihugu biri mu nama mpuzamahanga ibiri Dubai kwemeranya ku bikorwa bishimitse byo kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Delphin Kaze ni impirimbanyi mu kurengera ibidukikije, ngo iyi nama ayitezeho byinshi ku Burundi. Burundi bwo kungukira muri bino bikorwa mu bijanye no gukingira ibidukikije ni byinshi, na cyane yuko aya mafaranga bariko bariyemeza azoza gushigikira ivyo bikorwa byo gukingira ibidukikije mu bihugu nyene bisanzwe biri mu nzira y'amajambere, canke ibihugu bikenye canke ibihugu bibangamiwe cane. Natwe twaba turi mu bihugu bibangamiwe cane. I Buruseli hakomeje urubanza rw'abanyarwanda babiri baregwa ibyaha bya jenoside mu 1994. Naho mu kiganiro cy'abagore turumva umwiraburakazi wa mbere muri Afurika y'Epfo wigisha koga mu mazi magari. Hari n'iyavugwa mu mikino muri ibi biganiro biwe na Florentine Kwizera. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma yuko Jacques Niyitegeka abanza kubagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Imirwano ikomeye irakomeje hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi ba Hamas muri Gaza, cyane cyane mu majyepfo y'intara y'Abanyapalestina. Igisirikare cya Israel kinjiye mu mujyi wa Han Yunis gifata nk'iri ya Hamas. Iyi mirwano iri mu kubangamira itangwa ry'imfashanyo igenerwa abari mu kaga, kandi irimo gutera umutima uhagaze imiryango y'abantu barenga 130 Hamas yafasheho ingwate. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Yvette Kabatese. Umuyobozi muri Oni yatangaje ko akaga ka muntu kuri ubwo butaka kagenda kiyongera isaha ku yindi. Muri iyi minsi 3 ishize, imirwano iriyo no gufunga imihanda bisobanura ko gutanga imfashanyo byakozwe gusa mu nkengero z'umujyi wa Rafa ku mupaka na Misiri, nk'uko Oni ibitangaza. Ibi bije byongera impungenge z'amahanga ku bijyanye n'umugambi w'intambara wa Israeli, mu gihe hari amakuru y'uko iki cyiciro cy'ibitero byabo gishobora nanone kumara ibyumweru. Hari kandi igitutu mu gihugu imbere kiva mu miryango y'abafashwe bugwate isaba ko abayo basubizwa mu gihugu aka kanya. Hagati aho igisirikare cya Israel cyasabye ko komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare ICRC yemererwa gusura abantu bafashweho ingwate bakiri muri Gaza. Umukuru wa muryango Mariana Sporjarik uri mu ruzinduko muri Gaza yabwiye BBC ko izi ngwate ziri ku isonga ry'ibiwuhangayikishije, ariko ngo uko ibintu bimeze ubu ngubu kuzigeraho ntibyoroshye, kandi ngo bishobora no kubangamira ubuzima bwazo. Yateye utwatsi abanenga uyu muryango muri Israel bavuga ko utarimo gukora ibihagije. Ibihugu bibiri byari bisigaye mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba byibumbiye mu kiswe nka G5 byavuze ko bigiye gusesa uyu mutwe urwanya abarwanyi bagendera ku matwara akazidini ya Isilamu. Nyuma yaho ibindi bihugu bitatu byawushinze biwuvuyemo. Mu itangazo bihuriyeho, Chad na Mauritania byavuze ko byubaha ibyemezo by'ibihugu byigenga bya Burkina Faso, Niger na Mali byo kuva muri uwo muryango. Ku wa gatandatu, mu magambo ateruye yerekeza ku Bufaransa, Burkina Faso na Niger byavuze ko bitakwihanganira ko uyu mutwe ukomeza gukorera inyungu z'amahanga wirengagije inyungu z'abaturage babyo. Abasesenguzi bavuga ko iki cyemezo cyatumye uyu muryango utagaciro. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahuye na mugenzi we wa Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu i Abu Dhabi muri rumwe mu ngendo nke yasigaye akorera mu mahanga, aho agomba no gusura igihugu cya Arabia Saudite. Bwana Putin yagabanije ingendo ze mu mahanga kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, igihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha
rwamusohoreraga urwandiko rwo kumuta muri yombi rumukekaho icyaha cyo mu ntambara cyo kujyana ku ngufu mu Burusiya abana bo muri Ukraine. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Arabia Saudite ntabwo byemera uru rukiko. Perezida Putin yavuze ko umubano hagati y'igihugu cye na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ukomeye. Uyu munsi kubera aho muhagaze imigenderanire yacu iri ku rugero itari bwigereshekako, kandi tuvugana buri gihe. Impande zacu zompi ziguma zikorana, kandi koko Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu nizo za mbere mu migenderanire y'ubucuruzi n'Uburusiya mu bihugu by'Abarabu. Mu mwaka uheze urudandazwa hagati yacu rwiyongeye ku rugero rwa 67.7%, kandi nibaza ko ruzosumba ngaho uyu mwaka. Polisi muri Bangladesh iravuga ko abantu 4 baguye mu mirwano yabereye mu nkambi z'impunzi z'Abarohinja. Ni imirwano ihuza imitwe ibiri ikorera mu nkambi kandi yagabye ibitero mu gihugu bituranye cya Myanmar. Abarohinja bahunze ari benshi muri 2017. Isinda rito rirwanya isinda rinini kugira ngo rigenzure inkambi, kandi abantu babarirwa muri 40 baguye muri iyo mirwano muri uyu mwaka. Ubushinwa buravuga ko bufite icyizere ko Myanmar izagera ku bwiyunge hagati y'abanyagihugu nyuma yaho abadiplomate bakuru b'ibihugu byombi bahuye mu gihe harimo kuba imirwano ikaze mu majyaruguru ya Myanmar hagati y'igisirikare n'inyeshyamba zishingiye ku moko. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yahuye na mugenzi we wa Myanmar Tan Sui Beijing. Ubushinwa bukomeje imyitozo y'igisirikare hafi y'umupaka na Myanmar mu gihe ihuriro ry'inyeshyamba mu majyaruguru rikomeje gufata imijyi y'ubucuruzi n'ibirindiro ku buryo byatumye abantu barenga 2 miliyoni bahunga igihugu. President urakoze Jacques Nitegeka kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye. Duhera mu Rwanda ku masezerano mashya u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza mu kohereza abimukira i Kigali. Florentine Kwizera yavuganye n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ari mukuru arinda. Muri iyo traité yasinywe ejo cyangwa se ayo masezerano yashyizweho umukono, bavuze yuko none ibyo byanditswe nk'uko bavuga mu gifaransa noir sur blanc cyangwa se umukara ku mweru, ko nta muntu ushobora gusubizwa mu gihugu yaturutsemo. Icyo ni ikintu cyiza cyo kumara impungenge. Icya kabiri nuko noneho ni amasezerano afite ingufu kurushaho, kuko azanemezwa n'inteko z'ibihugu byombi. Ni ukuvuga ni n'amasezerano navuga mpuzamahanga, n'uwayakongera kuyarega mu rukiko ariko agasanga izo ngingimira zose zari zaravuyemo. Hari n'ikindi cyongewemo cyo kuvuga tuti se umuntu aramutse aje n'ubundi bakabona yuko ataba umwimukira byagenda gute. Muri aya masezerano byaragaragaye ko hari n'ubundi buryo bubiri. Ni ukuvuga ushobora kuba umwimukira, utabaye umwimukira ushobora kubona ubuhungiro, utabonye ubuhungiro ushobora no kubona uburenganzira bwo gutura mu Rwanda, residence permanente. Urumva hari uburyo butatu. Ntitwibagirwe kandi n'uburyo bwa kane, aho aya masezerano n'aya mbere yari yarateganyije ko umuntu aramutse ku bushake bwe gusubira iwabo azabifashwamo, ahabwa itike, ahabwa amafaranga, ahabwa imperekeza. Kandi umuntu nanashaka nanone kujya mu bindi bihugu mu buryo bwemewe n'amategeko nabwo birashoboka, byanditse muri aya masezerano. Urumva rero ko hari uburyo butanu umuntu ataburemo igisubizo muri ubwo buryo. Ikindi navuga, haba hariho ibiri mu masezerano kandi byanditse, ariko hakaba hariho n'ibitanditse mugabo bishobora kubangamira ubwo busabe bw'abo bantu, nk'ikibazo cy'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ireme ryacu mu Rwanda ntirisa n'iryo mu Bwongereza. Bashobora guhura n'ibibazo kubera ko bashobora gushigwa kw'igitugu mu buryo butanditse, ariko bigatuma bavuga bakafata amahitamo no kwita amabura kindi. Ibyo nabyo byarakemutse, haba igitugu informel cyangwa se formel, haba n'ikindi kibazo. Ayo masezerano ateganya ko hajyaho urukiko rw'ubujurire rugomba gusuzuma icyemezo cyo cyafashwe ku rwego rwa mbere, niba usaba ubuhungiro cyangwa umwimukira atishimiye icyemezo cyamufatiwe. Urwo rukiko rukazaba rugizwe n'abacamanza bo mu Rwanda, n'abacamanza bo mu Bwongereza, ndetse n'abandi bacamanza bo muri Commonwealth, nk'uko mu Rwanda mu nkiko z'ubucuruzi hajya haza gukoramo abacamanza b'abanyamahanga. U Rwanda ruvuga iki ku mpungenge z'abari mu Rwanda babona yuko aya masezerano u Rwanda rutari rukwiye kuyagirana n'igihugu nk'Ubwongereza gifite ubushobozi bwo kwakira ico kibazo aho kugitereka ku bitugu by'u Rwanda, ahubwo akaba
kikaba ari cyo gifasha izo mpunzi. tubyibutse ko u Rwanda atari rwo rwagiye gusaba ko ayo masezerano abaho, ni guverinoma y'Ubwongereza bisabye. u Rwanda rubyemera rumaze kubisuzuma rubonye yuko uretse kuba rusanzwe rufite n'ubunararibonye mu kubarebana n'iby'impunzi, ari abanyarwanda bahunze bagatahuka, ari impunzi zihungira hano. uyu munsi hari impunzi zirenze 130 muri kino gihugu. hano ejo bundi twakiriye aha baravuga bati nuko zaje zigana u Rwanda. ntago tugomba gutandukanya abantu bari mu kaga, yaba ari uje usaba, yaba ari uwo bazanye, u Rwanda rwiteguye kumwakira rukamufasha. uyu munsi se ko ntavuga ku masezerano hagati ya Union Européenne, uburayi bwunze ubumwe, na Turikiya. turabibewe se ko Turikiya bayishyura amamiliyari n'amamiliyari kugira ngo ikumire abanya-Iraq n'abanyesiriya. uyu munsi se ko ntavuga ku masezerano hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza. turabibewe se ko Ubwongereza bwishyuye mu Bufaransa kugira ngo bakumbire abantu batambuka arya amazi ari hagati y'Ubwongereza n'Ubufaransa. ikibazo bibaye kubera ko noneho ari igihugu cy'Uburayi n'igihugu cyo muri Afurika. Amakuru arinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Tujye mu Bubiligi, ahakomeje urubanza rw'abanyarwanda babiri baregwa ibyaha bya jenoside mu 1994. kuri uyu wa gatatu byari biteganyijwe ko uwunganira Pierre Basabose, umwe mu baregwa, yumvwa n'urukiko mu myanzuro ya nyuma, ariko yasabye umucamanza guhabwa ikindi gihe. Maître Jean Flamme yabwiye urukiko ko akeneye umwanya wo gutegura ibindi bimenyetso bikwiye mbere yo kugeza ijambo ku rukiko. Mu kanya gashize navuganye na Alain Majesté Barenga uri gukurikirana urwo rubanza, atangira nsobanurira impamvu umunyamategeko Jean Flamme yasabye kongererwa igihe. yasabye ikindi gihe kubera abari biteze ku ruhande rw'abunganira abaregwa barabashingwa manza bane bafashe umwanya muremure kuko ejo ntibarangije uko ari bane. umwe niwe yavuze arabandanya no munsi, abandi batatu bari basigaye nabo nyene babandanje bahabwa umwanya. bo basabye umwanya ukwiye, bigera inyuma ya saa sita bakivuga. inyuma isaha 10:30 bamuhaye avuge, avuga ati jewe sinshobora kuvuga kuko bazanye ibyemezo bishasha kandi n'umwanya wa nyuma wo kugira ico shikirije. Ati nanje sino kwisobanura mu masaha abiri gusa, ati kandi bazanye ibintu bishasha kandi n'igihe ca nyuma mu makanya. Ibyo sentare yamukundiye kandi yavuze ati ndafise maze amasaha 6 niko amasaha kandi ko ndabumviriza narushe kandi amagara yanje nifashe neza, reka je kwikazanura. Sentare yamukundira ati tangura ku munsi w'ejo. Ko urubanza rwari ruteganyijwe kurangira ku itariki ya 11 z'uku kwezi, ntabwo bishobora gutinza irangizwa ryarwo? Ntabwo bishobora kuringiza kuko bavuze ati nibyaba ngombwa bazoshira ku wa gatandatu no ku wa Mungu, kuko sentare bwati ntibukuka kuko itariki 12 urubanza ruteza kuba rwarangiye. Bamenyesheje abaserukira abunganira abaregwa ati mu byo mwomenya nuko mufata imwanya muremure nk'amasaha 3 n'ibyaba ngombwa tuzokora ku wa gatandatu no ku wa Mungu. Ati kuko uko bigenda kose ashika ku wa gatanu impande zose zashikije ijambo rya nyuma, hanyuma mwiregura ubwa nyuma, hanyuma urubanza rubone kuja mu mwiherero kuko ntibukuka itariki 12 z'ukwa 12 uku kwezi urubanza ruzoba rwarangiye. None ubu hagiye gukurikiraho iki rero? Hagiye gukurikira abaserukira abunganira Serafin Twahigwa ni babiri, ni Vincent n'umukobwa wiwe Madame Likanyene, nabo nyene bazokurikira inyuma ya Jean Flamme. Bitegekanye ko bashobora kugira ku munsi w'ejo, ariko bibaye ngombwa bazosura ku munsi bazovuga ku munsi wa gatanu. Hanyuma hazoca habwa ijambo Pierre Basabose na Serafin Twahigwa bavuga ijambo rya nyuma nabo nyene. Mugabo bitegekanijwe ko Pierre Basabose azovugirwa n'usanzwe amungane ko amagara yiwe atifashe neza nk'uko abaganga babivuze nubwo bari mu rukiko. Mu nyuma hazoca hakurikira ijambo rya nyuma rizohabwa bose, bihere urubanza rugiye mu mwiherero ruzoce rucibwa inyuma y'indwi. Ni ukuvuga ko inyuma y'indwi ariho tuzomenya ibyavuye muri urwo rubanza rwa Serafin Twahigwa na Pierre Basabose bagirizwa ibyaha bya jenoside yo mu Rwanda. Alain Majesté Barenga, tugeje ku isaa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 10:43 muri studio za BBC i London. Uratwumva no kuri bbc.gahuza.com. mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ndi Prudence Ngyumva. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8.
umunyamabanga ushinzwe urwego rwita ku ihindagurika ry'ikirere muri loni yasabye ibihugu biri mu nama mpuzamahanga ibera i Dubai kwemeranya ku bikorwa bishimitse byo kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Simon Steele yavuze ko ibi bigomba kuba birimo n'itangazo ryeruye ryerekana irangiza ry'ikoreshwa ry'ingufu zangiza ikirere. Ariko rero iyi nama y'ibyumweru bibiri yagaragayemo ndetse no kutumvikana ko hazaza h'ejo h'izo ngufu cyangwa niba zarekwa burundu. Umwe mu bagerageza gutanga umusanzu muri urwo rwego ni Delphin Kaze, umurundi ufite umushinga ukora amakara mu bitiritiri. Mbere yo kwitabira iyi nama yabanje no kujya mwiheruka kubera i Glasgow muri Ecosse muri 2021. Yabanje kumbwira itandukaniro abona hagati y'izi nama zombi yitabiriye. Ndabona yuko abavyitabiriye ari benshi cyane, na cyane yuko mvuze ku ruhande rw'ugwaruka kenshi rwahora ruhura n'intambamyi zitandukanye, harimwo kubona za accreditation no kubona meme na visa, ariko ngaho urabona ko bavyoroheje kandi uhishikiye urabona ko ugwaruka kuri ruhara ari rwinshi. Usibye ibyo byo kubona visa cyangwa se impushya zo gutembera mu mahanga, ku bijyanye n'ubutumwa burimo n'ibivugirwamo bitandukanye hehe n'izindi wagiyemo? Ngiye naho mu bijyanye n'uko ibikorwa biriko biragenda, uno munsi turiko turabona akarusho gatandukanye, aho inyuma y'imisi 6 bitanguye turiko turabona amafaranga menshi ibihugu biriko biriyemeza gushira mu migambi yo gukingira ibidukikije, ibyo tutahora dusanzwe tubona. Kare twahora tugera yaho tuza kurangiza ibikorwa bimara 2 ugasanga nta gishasha turiko turabonamwo, ibihugu biriko bigira ibiganiro gusa mugabo bitagira ico bishitseko. Rero kubona uno munsi ibihugu biriko biriyemeza amafaranga bigiye gushira mu gukingira ibidukikije, tukaba tubona n'ikigega co gushigikira ibihugu na cane bibangamiwe camaze kujaho kandi bakiyemeza amafaranga menshi bagiye gushiramwo, niyo n'intambuko nini ya cane. Ahasigaye turindira rero yuko inyuma yo kwiyemeza tuzobona yuko ibikorwa navyo vyatanguye, uko kwiyemeza ni kimwe, gusinya no gushiraho ivyo bigega ni kimwe, mugabo kubona ayo mafaranga natanguye gukora ibikorwa yagenewe naco nikindi. Ni ubu rero ico duca dusaba kandi tunarindiriye nuko ya mafaranga biyemeza dutangura kubona rero vy'ukuri bigiye mu bikorwa, vya bihugu duturukamwo Burundi n'ibindi bigatangura kubona ubwo buryo kugira ngo ibidukikije bikingigwe. Nico nashakaga kukubaza, nkawe w'impirimbanyi yo muri ibi bijyanye no kurengera ibidukikije uturuka mu gihugu nk'u Burundi, tuzi ko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye ari byo bibangamirwa cyane n'izi ngaruka zihindagurika ry'ikirere. Wowe ku giti cyawe nk'umuntu witabiriye izo nama, witabiriye iyo muri Glasgow iheruka, ubu ngubu iyo ngiyo ibera Dubai, niki ubona Uburundi buzungukira muri izi nama ku buryo bufatika tuvuye mu magambo? Ico Burundi bwo kungukira muri bino bikorwa mu bijanye no gukingira ibidukikije ni byinshi, na cane yuko aya mafaranga bariko bariyemeza azoza gushigikira ivyo bikorwa byo gukingira ibidukikije mu bihugu nyene bisanzwe biri mu nzira y'amajambere, canke ibihugu bikenye canke ibihugu bibangamiwe cane. Natwe twaba turi mu bihugu bibangamiwe cane. Ariko rero nubwo biruko bisaba yuko natwe nk'igihugu c'u Burundi caduhagarara tukashiraho iyo migambi, tukerekana imigambi itandukanye tugiye kurangura, kuko ubwo buryo kubwemera ni kimwe ariko ntazopfa kubuduhuko. Bisaba yuko natwe dutera intambwe tugashiraho iyo migambi, tugashiraho tukagerageza kugira ngo ayo mafaranga aze, ko ayo mafaranga nubwo bayiyemeza aza gushikira igihugu, ariko ico gihugu kizanye imigambi kigaragaza yuko ayo mafaranga ari agiye gukora. Wavuze ko muri iyo nama harimo urubyiruko rwinshi, wowe ku giti cyawe hari nk'ubutumwa watanzemo? Ego jewe kuba ndi muri bino bikorwa ubwa mbere naje nk'ugwaruka, ariko kandi nza nk'usanzwe ariko arakora imigambi yo gukingira ibidukikije mu buryo novuga bw'abikorera twabo canke abiyungunganya, kuko nsanzwe mfise ishirahamwe ndongoye ryitwa Kaze Green Economy, rikora amakara asubirira amakara y'ibiti. Jewe rero ishirahamwe ryanje ryakoze ryazanye amakara duhingura mu bitiritiri kugira ngo dushobore gutanga ico abantu bokoresha kugira ngo bashobore guteka borohewe. Nivyo naje gusubira gusigura hano, kandi iyo migambi yacu hano iriko irashigikirwa, ko turiko turavuga yuko turakwiye kuronka uburyo kugira ngo iyo migambi ikomere. Delphin Kaze, umurundi umwe mu rubyiruko rwitabiriye inama ya Loni yiga ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere i Dubai.
Zandile Ndlovu yakuriye i Soweto, agace ko mu ntara ya Cape Town kadakora ku nyanja muri Afurika y'Epfo. Ariko ku myaka 35 Zandile ni umwiraburakazi wa mbere muri Afurika y'Epfo wigisha koga mu mazi magari. Yanashinze icyo yise The Black Mermaid Foundation, umuryango ushaka gukundisha inyanja abana bava mu miryango itifashije no kwita ku bidukikije. Yashyizwe ku rutonde ngarukamwaka rwa BBC rw'abagore 100 bo mu mwaka wa 2023. Ariko rero nk'uko abivuga, urukundo rwa Zandile mu mazi ntirwamye rumeze neza. Tege inkuru amatwi. When I was growing up, every single time there was a drowning. Nkiri muto buri gihe habaga umuntu umira nkeri, yaba ari mu mugezi wari hafi yo kwa nyogokuru cyangwa hafi y'inyanja, byavugwaga ko ngo inzoka yatwaye umwana. And so you grow up with this stay away from. Wakuraga uzi mu mutwe ngo gendera kure amazi, kandi nyine bigatera ubwoba mu mubiri. Noneho nyuma ukukura ukumva imvugo ngo abirabure ntibazi koga. Iyi mvugo ibana natwe kandi mu buryo bwihuse ikatwokama tukabyishyiramo, kandi ibyo byongera ubwoba. That just builds on the fear. The first time I saw the ocean, I was about 12 years old. Ishuro ya mbere mbona inyanja nari mfite imyaka 12. Noneho mu 2016 njya mu rugendo rwo kwibira mu mazi magari. Igihe twariho twitegura kujya mu mazi, natangiye kugira ubwoba. Ndamira nkeri byari biteye isoni. Ibihe byakurikiye byabaye byo gutuza muri jye. Noneho uko manuka mu ndiba y'amazi, hari urumuri ku ndiba. Iyo rero yari imirasire y'izuba yamanukiragamo. It was the most beautiful. Cyari ikintu cyiza nari mbonye mu buzima bwanjye. Kuva ubwo mpita mbikunda. When I started diving, I was always the only black person on the boat. Ntangira koga mu mazi magari, narige mwirabura rukumbi mu bwato nk'umushyitsi. Yaba umwenda wabigenewe utagukwira, yaba ukubaza ngo ese ubwo uri bwoge n'uwo musatsi ungana utyo. Inshuti zanjye nazo zaravugaga ngo kuki ukora ibintu by'abazungu. Inyanja kuri jye nta hantu hakomeye kuko ifite amateka aremereye ku mibiri y'abirabure. Nahuye n'ibyo bibazo bishingiye ku ibara ry'uruhu, kubera ko muri Afurika y'Epfo hari igihe abantu bigeze gufungwa kubera kuba ku nkombe z'amazi batemerewe. Ubwo simvuze abambuye inzu zabo zarebanaga n'inyanja. Hari amateka y'umubiri arema imvugo yo kwibaza ugomba kujya mu mazi n'utabyemerewe. When I qualified as a freediving instructor in 2020, igihe nabonaga impamyabumenyi yo kwigisha koga mu 2020, nari nzi ikintu kimwe. Sinashakaga gukora mu iduka ricuruza ibijyanye no koga. Nashakaga gukoresha ubwo bumenyi mu kuzana impinduka muri bene wacu. What would happen if we had this hub where the kids could come to, where we read together, we learn together, ihuriro aho abana bashobora kuza tugasoma ibitabo, tukigishanya, ariko kandi tukanavuga ku bibazo ko abana ntibakunze kuvuga ingorane bacamo. The Ocean Hub for me is a place that is a safe space for the kids. Ocean Hub kuri jye ni ahantu hatekanye ku bana bakagira indoto. Numva ko ari uburyo bw'ingenzi bwo kwagura isi ishobora kumvikana nk'ifunganye. Gutekereza ko dukeneye kurinda inyanja zacu ntibishobora gukorwa n'abaturage bake. Byabaye ikibazo kugerageza kumvikanisha ihindagurika ry'ikirere, imihindagurikire y'ingano y'amazi y'inyanja. Birakomeye kugira icyo kiganiro. Iyi nyanja y'umweru yamye ivugirwa n'abazungu. This white ocean has always been advocated by white people. So for me it says kuri rero bivuze ko dukeneye gukura amaboko mu mifuka mu kwizera ko abana bariho bakura bahinduka barinzi b'inyanja bagashobora kuvugira ukurinda inyanja zacu, kandi ntekereza ko bitangira no gushyiraho ahantu bashobora kubona uko bahura, kubera ko uko guhura ni uburyo bwo kubigira ibyabo, kandi ibyo kera kabaye bitanga ubwo burinzi. And in that ownership is ultimately protection.
Zandire Ndlovu ni umugore w'imyaka 35 rero akaba ari umwiraburakazi wa mbere muri Afurika y'Epfo wigisha koga mu mazi magari. Akaba yaravuganye na BBC mu rwego rw'abagore 100 bakomeye cyane ku isi mu rutonde rukorwa na BBC ngarukamwaka BBC's 100 Women. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye noneho nimusigare mureba kuri iyo gahunda njye ku ruhande mbaza Nyesi niba hari uwo bavuganye. Ubaza Nyesi? Okay. Yes, teacher Leah. How are you? I'm fine. Mwe mumeze mute? Natwe turaho nubwo twanze utajya tuvugisha. Mba nanga kugira ibyo nkubaganya ariko. Ni 12:45 kuri BBC. Ijambo noneho ndihe Yves Bucyana mu mikino. Mwireweho neza, amakuru y'imikino nyahere mu Bwongereza. Shampiyona y'icyo gihugu irakomeza muri iri joro. Umukinnyi wo hagati wa Manchester United Mason Mount ashobora kutaza gukina n'ikipe ya kera kubera ikibazo cy'imvune. Urutonde rw'imvune muri United ni rurerure. Tyrell Malacia, Casemiro, John Evans, Lisandro Martinez, Christian Eriksen na Amadi Diallo bose ntibari bugaragare mu kibuga. Chelsea abagarutse barimo Reece James na Mark Cucurella. Ikipe ya Manchester United ntiratsindwa mu mikino 11 ya shampiyona yakinnye na Chelsea kuva itsindwa igitego 1-0 kuri Stamford Bridge mu kwa 11 2017. Ikindi wamenya nuko ikipe ya Manchester United yatsinzwe imikino 3 mu mikino 5 ishize ya Premier League. Nkivuga kuri Manchester United nuko iyi kipe ejo yangiye abanyamakuru b'ibitangazamakuru 4 mu kiganiro n'abanyamakuru cyakozwe n'umutoza wayo Erik ten Hag. United yavuze ko itahawe umwanya wo gusubiza ku nkuru ziyivugaho yise ko zitari nziza. Abanyamakuru b'ibinyamakuru nka Sky, ESPN, Manchester Evening na The Mirror ntibemerewe gukurikirana icyo kiganiro nyuma yo gutangaza ko hari abakinnyi batishimiye umutoza w'umuholandi Erik ten Hag. Imwe mu yindi mikino iri bube muri iri joro harimo Sheffield United iri bwakire Liverpool na Aston Villa iri bukine na Manchester City. Umutoza wa City Pep Guardiola mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko ikipe ye izatwara igikombe cy'uyu mwaka. I feel today we are going to win the Premier League. Ibyiyumviro byanjye uyu munsi nuko tuzatwara shampiyona nanone. Niba dukinnye ku rwego twakinnye na Liverpool na Tottenham tuzongera twitware. Abantu ntibabyemera nyuma yo kunganya 3 twikurikiranyije, ariko twumva tuzongera tukabikora. Tuzi ko bitoroshye kuko nta kipe yigeze ibikora kuyitwara inshuro enye yikurikiranyije. Ingorane zirahari kandi zari zihari mu mwaka ushize. Gusa umbajije uyu munsi ibyiyumviro byanjye numva tuzongera tukayitwara. Hagati aho Arsenal yarayishyizemo intera y'amanota 6 hagati yayo na City ndetse na 5 hagati yayo na Liverpool ubwo yatsindaga ikipe ya Luton ibitego 4-3. Igitego cya 4 cyagiyemo ku munota wa 7 mu minota y'inyongera. Soreze muri Sekafa y'abatarengeje imyaka 18 ibera muri Kenya. Ikipe y'igihugu ya Tanzania na Uganda nizo zizahura ku mukino wa nyuma kuri uyu wa gatanu. Tanzania ejo yakuyemo Kenya itsinze kuri za penalty 4-3, naho Uganda yasezereye u Rwanda itsinze igitego 1-0. Urakoze Yves Bucyana, ni nawe uri kudusoreza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Ndabona Jacques Nitegeka agarutse mu studio kutwibutsa amakuru avugwa ku isi. Imirwano ikomeye irakomeje hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi ba Hamas muri Gaza, cyane cyane mu majyepfo y'iyi ntara y'abanyapalestina. Igisirikare cya Israel kinje mu mujyi wa Han Yunis gifata nk'indiri ya Hamas. Ibihugu bibiri byari bisigaye mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba byibumbiye mu cyiswe G5 byavuze ko bigiye gusesa uyu mutwe urwanya abarwanyi bagendera ku matwara y'idini ya Isilamu nyuma yaho ibindi bihugu bitatu byawushinze bivuyemo. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahuye na mugenzi we wa Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu i Abu Dhabi muri rumwe mu ngendo nkeya asigaye akorera mu mahanga, aho agomba no gusura igihugu cya Arabia Saudite. Bwana Putin yagabanije ingendo ze mu mahanga kuva mu kwezi kwa gatatu, igihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamusohoreraga urwandiko rwo kumuta muri yombi rumukekaho icyaha cyo mu ntambara cyo kujyana ku ngufu mu Burusiya abana bo muri Ukraine.
polisi yo muri Bangladesh iravuga ko abantu 4 baguye mu mirwano yabereye mu nkambi z'impunzi z'abarohinja n'imirwano ihuza imitwe ibiri ikorera mu nkambi kandi yagabye ibitero mu gihugu bituranye cya Myanmar. Abarohinja bahunze ari benshi muri 2017. urakoze Jacques Nitegeka. Nanjye nababwira ko umunyamabanga ushinzwe urwego rwita kwihindagurika ry'ikirere muri Loni yasabye ibihugu biri mu nama mpuzamahanga yiga kwihindagurika ry'ikirere ibera Dubai kwemeranya ku bikorwa bishimitse byo kurengera ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Ujye mu ishakiro ukandika BBC Gahuza. Wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango kuri mugoroba. Ni Prudence Ngiyumva.